Abafasoni bashika majana ane nibo baronkejwe inyigisho ku bijanye n'umwuga wo kubarira nyuma yo kubona ko basigaye inyuma mu bijanye n'iterambere. Mu kwiga rero uwo mwuga bikazobafasha mu bijanye no kwibeshaho mu buzima bwa misi yose. Bivugwa na Solange Iradukunda arongoye ishirahamwe rijejwe guhimiriza abakenyezi mu kwiteza imbere no kurwanya ubunebwe mu bakenyezi n'abigeme Vision of God Burundi. Hari kuri uyu wa 15 Myandagaro mwaka w'ibihumbi 2024 mu gihe bari baramutse batanga amasertifika ku bakenyezi 94 basanzwe bigishwa n'ico kigo umwuga wo kubarira. Izi mpapuro twatanze no munsi n'amasertifika y'abagore bashatse kwiga imyuga hanyuma barayiga twatumaranye iminsi itari mike nk'amezi ashika ku 8 umwuga wo kubarira hanyuma rero bakaba no munsi basozera ibikorwa byabo ariyo mpamvu mwabonye twabahaye impamya bushobozi zabo ariyo masertifika kugira ngo bashobore kwiteza imbere no guteza imbere igihugu cyabo. Twazihaye abakenyezi 94 bo muri Nkenga Busoro. Iradukunda yemeza ko batanguje imashini nke bikaba byarabagoye kwigisha abo bakenyezi ariko bagashima ku mfashanyo y'izindi 10 baronkejwe kuko ngo zizobagirira akamaro. Bari benshi dufite n'ibikoresho bikeya ariko turashima Imana yuko mu by'ukuri uko byari bingana byose twabisabikanije kandi byose bikagenda neza. Tugitanguye nta badufasha umugongo uretse kuno munsi ariho twabonye ishengero rya Shemeza Worship Temple rirongowe na Habonimana Apollinaire harimo umukristo waho yabashije kuduha imashine 10. Tugiye kongereza muzo twari dufise ko twari dufise 8 muri aba bakenyezi kandi ubu dufise abakenyezi benshi dufise abakenyezi amajana 4 twatanguye dufise abakenyezi 60 turaduga tugera ku 105 ariko no muzi tugeze ku bakenyezi amajana 4. Izo mashine rero zizodufasha kugira ngo twigishe benshi ku munsi kuko kare twara tubaca imigwi ugasanga dufashe n'igihe kirekire kugira ngo bashobore guheza kuko baba ari benshi ariko ubu izo mashini zodufasha kugira ngo tugire igihe gitoya mu kwiga no mu kwakira abanyeshuri benshi. Abakenyezi baronkejwe izo mpapuro barakenguruka ariko bagasaba uwabashize hamwe kabakura mu buzima barimwo kutabasiga bonyene ahubwo abandanye kubaba hagufi. Ndayisaba Clotilda numwe muri bo. Tatine nitwakurwa turavuga byinshi mu buzima tubaye mwaramuzi arabuzi n'abana biga ngaha n'ukuri nka bikoresho tubagurira ni wabikura ni wamenya ati sayi n'abana baranyuruza kandi turafise abana twese burya ntiwigera ubwira umwana ngo mwijoro turarinza wowe n'umenye uko ubigenza muvyeyi ntuturungike mwibarabara n'ukuri uzukubita inzu ibipfunsi wemere utubike umukanda Imana yatumye Yosuwa na Kalebe bashika i Kanani nizotuma nawe utuja gukana Yorodani. Mu ntwaro ho basaba abaronkejwe ubwo bumenyi kutabwicarana imuhira maze babuvyaze umusaruro kandi babikore mu bwizigirwa. Ntigacika Juvenal nicegera c'umukuru w'umutumba wa Nkenga Busoro. Ko ndaraba aho bari abo bamama uko nababonye sanzwe ndabazi baramama n'ukuri batagira aho bari bahagaze ariko uyu munsi uriko ndabaraba kubera bamaze kumenyera igikogwa neje Imana ikabajimira karonka imashine bazoshishikara kwiteza imbere ku buryo bamaze kuronka ubumenyi budasanzwe bagiye gukora aho iwacu muri Nkenga menyera abatekese ko kwicana mu mazu ahubwo nukura amaboko mu mpuzu no mu mutwe ivyo bize bakabiserura bakabikora kuko wize ntucuje ukora ntaco bawize ariko nibaje aho bari hose imashini ninke twazibonye nivyo ariko nuzoba atari karakora umugenzi waduca gukora kugira ngo babumenye ubandanye buriko buratembera muri bo butariko buricara. Solange Iradukunda atera akamo ababishoboye ko bogira ico bafashije kuko iryo shirahamwe rifise imigambi myinshi ariko rikabura ingene rishobora kuyishira mu ngiro bivuye ku buryo buke.